Turi mu gacimbiri ka Buhoro ku mutumba wa Mutoyi muri komine ya Bugendana aho twagendeye umurimi mworozi Nzokirantevye Kome abandanya kuba akarorero keza mu guteza imbere uburimi n'ubworozi aho ibikorwa vyiwe vyatumye aba umwe mu bamurikira abandi muri ako karere. Nzokirantevye Kome akora uburimyi bwo kuvomera cane ku musozi irrigation collinaire muri iki gihe cici aho ubu ariko arima ibitunguru. Uretse ibitunguru ararima kandi amashu, ibiraya, itomate n'ibindi bitegwa bitandukanye. Ivyo bikorwa vy'uburimyi akorera muri ako karere ngo biratanga akazi ku bene gihugu benshi bagaheza bakaronka uburyo bwo kwinjiza amafaranga no gutunga imiryango yabo. Nzokirantevye Kome avuga ko inyuma y'agashime yahawe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi kubw'uruhara rwiwe mu bikorwa vy'iterambere yarushirije kugira umwete mu kazi. Ivyo vyatumye yongereza inguvu mu kurima ibitunguru ava ku makopo 15 y'ibitunguru aja ku makopo 30. Yarongeye kandi aragwiza n'ubworozi bw'inkoko ava ku nkoko 5,000 gushika ku nkoko 10,000 kandi yoroye izita hamwe n'izinyama. Ahubwo ubu rero ngiye gukora gusumbya uko nahora kandi murabona yuko n'ubu ndi ku kivi. Wogendura indimiro ziwanje zose zirayagayaga nk'uko. Ahubwo no mwaka narongereje kuko nahora ndima ibitunguru ibigopo 15 ariko no mwaka ngize ibigopo 30. Aho rero ivy'ibiraya amashu imatomati ivyo ntibirimwo. N'ubworozi bw'inkoko narabugwije inshuro zibiri. Nahora norora ibihumbi 5 ariko ubu ndageze ku bihumbi 10. Umva yuko nariko ndagerageza kugira ngo numve yuko mu wundi mwaka noshikirwa canke n'ubundi yoba ariko arumva ivyo mvuga akore nawe azashimigwe. Naho ibikorwa vyiwe biriko biratera imbere, Nzokirantevye Kome aragaragaza ikibazo c'amabarabara adatunganye agasaba yuko inzego zibijeje zokubaka canke zigasanura amabarabara ahuza Mutoyi na Bugendana kugira ngo biborohere gushora mu masoko umwimbu wabo w'uburimyi n'ubworozi harimo inyama, amagi n'ibindi bidandazwa. Twashaka n'icumbiro c'amabarabara abiri hamwe imodokari igize agisita nk'ibi bintu tweko turashobora bipfa. Urumva yuko tugira uruhombo ariko dufise amabarabara abiri barabara rimwe rizivye ubundi yocuca mu rindi none barabara rimwe naryo niratemye garateye ingone risubiza iterambere Mutoyi uko twavyifuza siko ubu turiko turabishikako ku buryo bw'inzira imwe. Naco nyene mu girushikire mwege ndongozi mwumve yuko twege mu Mutoyi naho tuko turakora ibarabara ari rimwe nico dusaba mwoturosa amabarabara abiri aseruka ibugendana kugira ngo ibarabara rimwe ryanse umuntu ace mu rindi. Nk'ubu bworozi dukora bw'inyama amagi urashobora kubaga inkoko uzijanye ibarabara ugasanga rirugaye aho rero ko ucugira uruhumbu gaca kure cane uravye nayo no gupfa zopfa. None nyakubahwa nisho turagitumye abanyanicubahiro ariko baratwumviriza ko naco tugisavye. Ikindi kibazo kigaragaza ngo nikena gifumbire mvaruganda yo mu bwoko bwa ire ifasha kongereza umwimbu no gutuma ibitego bimererwa neza. Asaba abajejwe uburimyi n'ubworozi ko boza barabiraba bakabibuka bagatanga iyo fumbire ku gihe gutyo vyotuma umwimbu wiyongera gusumba. Ona nk'uyu murima hugeze harageze yuko ujamwo yire none twabuze yire aho muri murasubira gusubira inyuma ku mpamvu yuko tunabuze yire kugira ngo dushiremo yire kugira ngo bitotahare. Nayo handi bwo ino twagerageza kurima ariko itwonone no mwaka naya masa y'ikizungu yabuze. Yego nyakuba mushikiranganje rangerageje aratungikira dufumbire dukenya ariko naho twaturose kubera abarimyi bo mu mwonga ari benshi cyane bamwe ntibakwiwe. Kugerayo nk'ubu je narose dukenya andi baronka dukenya mugaho hariho n'ubu abataratera kumbo z'amafumbire nyene yabuze. Hambavu yaho rero ubu nyene barakeneye abarimyi abafise ibitunguru nk'ibi ko muturamira mukadusabira ifumbire kugira ngo tubishiremo bitotahare ariko atagikozwe tona yuko umwimbu uzohavugabanuka kumbo uko tuko turaburayire. Kubijanye n'amasoko Nzokirantevye Kome avuga ko umwimbu w'uburimyi usanzwe uronka abaguzi ariko ku ruhande rw'ubworozi cane ku nyama n'amagi ngo haribonekeza ikibazo c'umurindi muneniya w'ibidandazwa biva hanze y'igihugu ivyo bikaba bituma ibiva mu gihugu bidahabwa agaciro gakwiye. Bijanye n'amasoko turagerageza kujana i Bujumbura kubera ubworozi bw'inkoko sinzi ko bwagiyemo abantu benshi ariko ubunye turafise akagwane ko kugira ngo dushore inyama z'inkoko. Inkoko urazorora
gushika aho hagera ko uzibaga ukarindira umutera gutuma bikanga gushika aho nyene twidoga duti none kayemwe abanyambanye n'icubahiro ko tacobaye ko dufasha ngo batonderere amasoko ariko tugasanga nabo nyene sibo n'ubu nyene tuguma tugora kuri ca kindi hariho abakura inyama z'inkoko hanze bazizana zibaze hanze bo ngo bafise ibintu bizimbutse rero bagaca batuma bashira ku mabayi matoya nigaca bituma twege batatugurira nayo ubundi ku nkoko zororerwa mu Burundi biba bikwiye nta ngorane kuko bazorora ngene babona yuko n'igitigiri c'abazozifungura ariko rero bagacaza iyo nyongera iva hanze nituma twege inyama zacu z'inkoko zitutagurisha neza yego ubwa mbere kwa tugurisha ikiro 25,000 zibaze ariko baradukoroye gose gushika aho tugurisha 21,000 22 uru n'uruhombo gushika haborozi bariko barahagarika korora kubera izo nyama z'inkoko ziva hanze. Asaba rero abajeje gukurikirana ico kibazo no gushigikira intumbero ya leta yo guteza imbere ikoreshwa ry'ibihingurwa n'ibirimwa mu gihugu c'u Burundi ko bogikorerako. Avuga ko ivyo vyotuma abarimyi n'aborozi barushiriza kugira agaciro bakanaduza umwimbu gusumba ndetse ubutunzi bw'igihugu bugaheza bukisununura.